icambere nabanza gushimira Imana nari maze imyaka 10 nataye umuryango ntaduga 10 hafi n'itatu acha nisanga nafishe muhire inyuma yo gusengerwa wisanze wageze muhire abaregwe n'ibindi byari byabaye nyinshi byose birahera burya haheze nk'amezi nk'atanu inza hano muko nicaye hari inyuma nshimira ku mutima uwo munsi nashaka ndabigaragaze mu cyama cyagiye birakurikira sono bikunda birangize n'ikiyishi ahubwo nshimira n'uyo yabaye uwa kabiri kuzengera hereye kuri wewe yicaye hariya Imana ishiye imyaka 13 umuntu yarataye umuryango atazi muhire yarataye umugore n'abana yarataye famiye 13 urumva irohero ko ari irohero riteye ubwoba baramushushuye bakamuzurwa baramushushura bakakuroga bakakubuza famiye ukaba utazi yuri ariko iyo usengera ubwenge buragaruka bukaja ku gihe ariko bitodoze cyubahiro cy'umwami ariko repatase waje hageze repatase isubiza abantu mu ngo zabo umudamu n'abana ntibari bakwiye kuduha isohoka Leta shimwe cyane birenga gakoya nakwaye ngane shetani chote kwimaramaza cego mungu nateka n'abantu bakuze Imana bate gusengera kutuko kare karende cyane turagenda bagasengera ama teje ugasengera ndakamuka gusenga ntashe teje gusenga acabwira umwana byase gose ngo kujya gusubiza kwa muganga abaganga bacara mwirukana ngo ntabwo umwana ntibasaba kumwakira ngo kubera ngo babonye uko batashoboye cyo kubera naraje nasenga natanga ikimatira k'Imana ibyo byose nemera ko akana kagenda ko yenegena nagakunda atabonye nase hama nanje kwa mugoroba cyo dojana muhira cyo gufata ingingo yo bafata ku ngufu utugaho two kujya tugahakamuza nyakashikarai kanya kaje kujya bandanya komeza Imana wakote n'ukuri ndibaza yuko bizagenda neza haciye gushika saa 10 ndataha kubera nanje numva ntameze neza shitse muhira nanje bicaga ntagura kuvumisha ndiyanye nkakundi kwa wa mwana yindi yose izihera ndatabaza ikide tazanyene baranga tiwe reka kwifuza inzoka ntabwo kurwana yenda bipimisha haciye iminsi 3 nyabipimisha usanga baramayisu niyo rero tangura kumuti uriko birazana ndashimira Imana ko kitane yaneshejwe twese twakitana gukana basore yange ati kazana kugora ndagasenge inabwe ati kwanga kuhamuse amen barayihonyoye barayisambuye shetani yagomba kwica ubuzima bwabo Imana iragahora ku ngoma cyane Yesu arashimwe turashimira Imana kuri uyu mwaka wose ikintu Imana yakoze je mu muryango wanje nta mwaka n'umwe hatapfa umuntu ariko uyu mwaka wese nta muntu yigeze apfa turashimira Imana kuko nitangaza kubona mu bitaro niho nicaye ndavuga ati none ibintu bigenze gute ko mu mwaka wahera hapfuye mukuru wanje ukurikira hapfa umwana wanje no kuvuga kuva mu guhera muri 2015 tumaze kuri ahantu bari nga 10 nta mwaka wahera rero tamunapfuye uyu mwaka uba igitangaza ku buzima bwanje Imana ni habicuye n'ibindi yakoze kuri jewe ni byinshi ubona bishimira Imana kabisa Imana ni habicubahiro amen amashi ku mwami wacu Ndashimira Imana kubona imyanditse ngawe y'ubuzima kigira kandi ndashimira Imana kubona wasara ndashimira Imana yankoreye urubanza Imana ihabwa icubahiro ndashimira n'umwungere wanje amasengesho yakoze n'ukuri warakoze cyane Imana igushimire
yabifashemo neza Imana imuhumugisha ndamukunda cyane bavuga basenge cyane kuko si ikintu coroshe udapfukamye gusenge ntubwire ngo biroroshe cyane satani uwinjira mu rugo biba byoroshe satani araca hirya no hino ariko Imana yarahabaye kubw'amasengesho mukomeze musenga nabo Imana izobacira inzira Imana ni nziza haleluya ni nziza haleluya Imana ni nziza Yesu nashimwe jewe shinga intahe zibiri gusa intahe ya mbere nuko shimira Imana ko yandinze isanganya hari tariki 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe ndiko kazi ka misi yose nari ruguru hama akavura kari kaguye mu gatondo turiko turaca mu nzira zijya z'ibivu abazi mu kumoso n'ahantu hanyerera cyane imodoka twarimo iranyerera ija kugwa ku ruhande rw'epfo ariko Imana yaraturinze hariyo urubugazi rw'ivu imodoka rurayitega turarokoka Yesu nashimwe nta ya kabiri naho nuko Imana yarayigiriye ubukwe bwiza ati ubukwe bwiza gute ndaretse mu gatoya jewe umutambukanyi mwaka kanimero ka telefone 2014 turagumana buke 2017 niho natangura kumusaba urukundo nyezina urwo rukundo namusavye Imana yabandanije iruhezagira ni ukuvuga jewe niyemera novuga yuko nakunze rimwe gusa inyenyeri yanjye ikiba ubwo iyo nyene nta definition nigeze gukora nta mukobwa nahenze nta uzondira umusaya nta ndashima Imana ko yampaye icyo nayisabye cy'umutima wanjye wifuza n'ukuri byaragenze neza Imana ikidukorera n'urubanza rwiza cyane nta ngorane n'imwe twigeze tugira cya gatatu naho nanavuze ko nshinga intahe zibiri nshinga intahe yuko mwadusengeye cyane abakozi b'Imana muhereye kuri pasiteri n'abantu bo ngaha mw'ishengero mwatorabonye mwaradushikiye cyane mwibi na biriya Imana ibahezagire natwe tubemereye kugumana namwe Imana ibidushoboje mu bigoye no mu bitagoye Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze ngashima Imana ariko narashima Imana nagomba ndababwire bene data abantu mwaje ngaha muri Pantasi muzokame mushima Imana cyane kuko hari ugutabagwa hari ubutabazi bukomeye kandi hari n'ukurinda ikindi kintu nobabwira umuntu wese azofata urugendo azomanze asaba uruhusha abwira abantu bamusengere kuko mu rugendo ntibiba byoroshye hama je ndashima Imana cyane mu ndwi heze nari ruguru naduze ruguru ariko nagiye mbwiye abasenzi baransengera ndasezera na korale ndabwira ati musengere ariko nashitse ruguru ntibyanyoroheye abo na telefoni barabizi nabibabwiye je nafashwe ku mugoroba fatwa mu masaha samaya nagusungiye muri dushe nagiye muri dushe ndi umuntu umwe ndashika muri dushe ndugara ndatangura koga maze gutora amazi nisuka mu mutwe amazi nunamye gutora yandi mazi nabonye umuntu ahagaze imbere yanje uwo muntu ahagaze imbere yanje yaranteye ubwoba cyane naduka nkomye ndumva ati Yesu ntabara Mana ya Pantasi ntabara uwo muntu yagumye ahagaze aho nyene candagwa hasi iminota 30 ndi hasi maze kuguma mpamagara Imana ya Pantasi ndavuga Mana kubera kutari kurantabara kandi Imana dusenga ya Pantasi nzi yuko yajanye nanje ubwo nyene nk'ibivuze
bivuze wa muntu acaragenda amaze kugenda cangumana ubwoba bwinshi mu mutima wanje sinabaye n'icoga naciye mva muri dushe niruka ndagenda ndasubira mu nzu ndabwira umumama nashikiye ndamubwira mama beti ndamerewe nabi cyane nahuye n'ibintu muri dushe fasha dusenge turicara turasenga tumaze gusenga ntibyagiye ngaho ndavuga toye reka ntabaza abasenzi bo muri Repentance ndabandikira bamwe barabisoma abandi ntibabisoma ndavuga ati ariko biri kose Imana iri kumwe nanje isaha 4 ndagenda ndaryama ndasenga saa 6 z'ijoro bantu b'Imana haciye haza wa muntu nyene kumwe namubona muri dushe ahagarara hejuru yanje uko amaze guhagarara hejuru yanje ndavuga Mana yo mwijuru ngira imbabazi untabara unkure kuno muntu ubwo nyene wa muntu yaciye anyunamako aca afata mw'izosi afashe mw'izosi atangura kuniga amaze kuniga ijambo rimwe navuze ngo Mana yo mwijuru nuntabare wa mumama aca aravyumva aca ariruka kuraba ibimbayeko yasanze hariko harabira ibifuro mu kanwa aca avuga ibi bintu nibiki atabaza abasenzi je naciye ntega telefone uko nkweze telefone ndandikira abasenzi Imana yo mwijuru irantabara Elize aca telefone ubwo nyene amaze gutara telefone avuga ngo tora amazi tuyasengere uwo mama arayatora Elize arayasengera avuga ati yamuhayanye tarakunze ko ndayanyu ariko ntiyamanutse yaciye agaruka aca mu mbavu ayasiga mu mace yansesako ayansesheko Elize aca aja ku telefone arasenga umwanya utari muto bantu b'Imana nahabonye ikiganza c'Imana uwo muntu agumaniga ariko nagumye nambaza Imana mu mutima ko ntibyakunda ko sohora ico ndavuga Mana ntabara mu mutima wanje hamaze umwanya utari muto ibifuro byabaye byinshi mu kanwa urimi rwasokotse wa muntu niho nabonye amva ko arandekura aca aragenda ntandaduzi ijwi cane byanga ko risohoka ndavuga Mana urakoze ndibuka Elize yaciye ambwira ngo byahetse ndamubwira ati ngo birahetse ambwira ati ntuwemeye ko bihetse bidahetse ndavuga ati Imana yo mwijuru irantabaye ndashima Imana cyane ko yankuye ko ico kintu iryo joro ryose bwakeye ntari umuntu ntanahema kuko ntibyakunze ko ntambuka cyane ngo mvuge ariko ndashima Imana yo mwijuru yangiriye neza abantu musenga mukomeze musenge kuko Imana yatwitayeho amashi menshi ku mwami Yesu Kristo ari ku kazi kandi azodutabara. Yesu nashimwe nabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Je intahe yanje naje ngaha ndushe cyane narifise ikibazo kinini cyane kuko je ndumudandaza kinyatsi ibintu byanje naradandaza nkabona bidatera bije imbere hama numviriza iradiyo maze kumviriza iradiyo ncantora nimero ndayishira muri telefone ndayishize muri telefone cyangwa umukozi w'Imana Eric cyanibuka ko twigeze kuba turi kumwe nawe twamaranye umwanya munini aranzi cyane nanje namuzi hama rero canzanga imisi yose naje ngaha naje ico kibazo ndagifise ariko umunsi umwe ncandi yaranje ndondera nimero y'umwungere aransengera twarabonanye nawe umukozi w'Imana ngaha aransengera rero umwaka nabaye muri jyangu ya bonane ngaha Imana ingirira neza ubu bonya ndashima Imana ibintu byanje byose byari byahombye atana kimwe gisigaye ariko mvuye ngaha narifise amafaranga makenya najenzanye ngaha mu rushengero uwo munsi ndayatanga yose ndatanze yose ndavuga ati Imana iraza gukora iyo njani kure mubwira aza kubimenya na kera naragenda n'amaguru reka ngende n'amaguru rero sino barambira magaze ngashima Imana yarangiriye neza uyu mwaka nyene ukitangura ikibazo canje casubiye kujamo umutahe utari munsi y'imiliyoni 3 rero Imana yakatasi nanje narayibonye mwadanye kunsengera kandi nizeye yuko nzobana namwe ngaho mwanya munini n'ibisigaye ndabona ko Imana igiye kubikora nane niyumvira ati mbega Imana yofasha Repentance igasabagira mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi kandi n'imiryango y'urushe kandi nari bimerewe jana umuryango wacu aho uri ingene bimeze ncanavuga ati iyaba Repentance yari wacu nitwe turi abatunzi bakomeye ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi ariko reka senga Imana yawe ni byiza cyane icyo biri shengero ryose rikagira iyerekaniye
bose bakagira iyerekwa nk'iri ugize iyerekwa nk'iri uca wifuza kurishigikira kugira ngo ibyifuzo byawe indoto zawe zishike twebwe iyerekwa imana yaduhaye n'iryo nyene ico ahubwo ikarishyira mu bantu mwese urazi ko abantu bari hano baroraniwe batibuka biwabo barushe hariya ku gatumba Imana igumugisha aho ndagushigikira cyane rwose egome nuko rero byagenze ubu muryango wa Julimore byari biteye ubwoba cyane kurumbura ariko nagira ariko ubu Imana yarabihagaritse neza uburyo narose nk'ayo mafaranga ushobora kwibaza ati bwaje gute reka jagagure nararose telefone impamagara nk'uko umwungere yari yabivuze ati hari abantu bagiye guhura n'amatelefone atandukanye y'umugisha baca barantelefona ayo mafaranga bayampa mu buryo bw'igitangaza Yesu abantu umugisha ati ngwino bakaca baguha miliyoni zirenga 3 haha Imana iri ku kazi Yesu nashimwe Yesu ashimwe cyane nanjye ndashimiye Imana cyane kuba mpagaze ngaha guhonyoza ikirenge cy'iwanje ngaha muri repentance naho nari gushaka nkageza aho nyene kuko ivyo naboneye ngaha muri repentance nukuri sinumva birandemerera cyane nuko nabivuga kuko jewe naje nka cagihe Aburahamu yahamagagwa n'Imana va mu nzu ya so genda hariya muri iki ngira ndakwereka igihugu ndakujanyemo haleluya gusa twari twazananye na Loti yaranyikurikije ishitsaha ndiko ndabona ko Loti ariko aracukwiwe nanje tukwanje haleluya Yesu nashimye jewe naje mfise ibibazo ariko kubwo guhonyoza ikirenge ngaha muri repentance mwongere w'irishengero nukuri Imana mungumugisha impezagire cyane sinumva nigere no amuvuga kuko kubwo kunsengera gusa nagiye mbona byuguruka igifatika rero naraye mbonye muri iyi minsi jewe nazanye umwana ngaha kugira ngo bamusengere yaramaze igihe kinini tumusengera byama aribwa mu nda avomisa nukuri twakomeje ikirenge ngaha tumuzanye gusa n'ubu yaje ngaha yabwiye ati sinsubira gusiba hariya muri iriya shengero aramusengeye by'ukuri ubu ni muzima ibyo kuribwa byarahagaze ibyo kudahwa byarahagaze Imana ihabwa icubahiro kandi nashimiye uburongozi bwa hano Imana ishishikare ibaherezagira cyane murakoze Imana yarakoze kubw'uyo mwana je naramubonye mbona aremvye yonze yaheze yari yazanywe na mama wiwe cyane amubwira ati nkeneye papa w'uyu mwana kuko sinari ndamuzi sinari nzi ko ari uwo ndamugutuma ati genda uzomunzanire muzoze muzanane acaramunzanira ndamubwira ati uyu mwana rero ingwara arwaye nayibonye amaze imyaka bambwira ko umenga amaze imyaka 2 umenga yonze yaheze ariko nca ndamubwira ati ingwara nayibonye kandi irakira mpemu yera yanyeretse iyi ngwara naho rero twaciye tuyisangangura ubu ikaba yarakize Imana ishimwe cyane nanje ndi hano ndi gushimira Imana kubyo yankoreye muri Ventura cyambere shimira Imana yankoreye isumba ibindi ndashimira Imana yuko yampaye agakiza je nari umuntu apolisi cyane kandi agakunda isiro ryayo nari umuntu w'imborerwa ashobora gufata inzoka z'ubwoko bumwe nkacanywa mu icupa rimwe nkacanywa nkatankaburiwe ndababaza ababyeyi ndababaza umuryango narandatamba mu mabwati ariko ndashima Imana ko niriko ndahimbaza ndashima Imana yuko yankijije n'uvuga urupfu ko nigeze kurwara cyane ingwara mu muhogo ntangura haza ubuntu bw'ubuherere hanyuma mu nyuma ngenda kwivuza ariko muja kuvuza ku muganga akoresha imiti y'ikirundi ankoropa mu muhogo
mu muhogo hacu harononekara cyane, hamaze kononekara ndagwara ndaremba, muhira barajyana kwa muganga kuvuza, ariko mu muhogo hari ibintu by'ibinyamanyama, ibintu by'amashira, umuhogo wari wameze nk'usadutse ku buryo ntashobora kunywa n'ubuyi, ariko Imana yarankijije. Ariko wari umugambi w'Imana kuko ibyo byose byabaye ntarakizwa, nari ngiye gupfa barambwira ubutumwa hanyuma ndihana. Ibyo byose ndabishimira Imana ko yashoboye kumpa agakiza. Yesu wacu nashimwe. Reka dusubire tukigarukeko kandi na hano hariho abantu bakijyana abantu ucisha imihogo muri bariya bantu ngo ni ibirato, ngo ni niba babyita ngo iki, ibirimi, ibi kangondo, kaki, ubupfura, nta bundi bantu, nta bundi hari ibintu byinshi bavuga mw'abantu b'Imana mwe, mugafata abana mugafata n'abakuze mukabajyana hariya kuri bariya bantu mugiye kubica. Niba hari n'umuntu yoba aca ibyo bintu ari hano, ndakwinginze wihane ntuzosubire kwica abantu, kuko kujya no konona abantu. Hano hari umuganga yabitubwiye kwa muganga ko bakira abantu benshi baciwe amazosi, baciwe bahuye n'ingorane, hari imitsi batabaguye bononye, bamwe abana bakabibidebire, abana ku ishuri bagira ubwenge, ukumva ngo barakuroze kandi hariho imitsi bononye hariya mu izosi. Abatari bake barapfira kwa muganga abana, mukabajyana hariya bakabatabagura, baheza kubatabagura bikanga bakaguma baremba, mukaca mujyana kwa muganga abana barembye, kandi mwagerayo ntimunavuge ibiriko birakoreka n'ingene byagenze. Abana bamwe bazapfa bishwe no kutamenya. Mw'abantu b'Imana bo muri Repentance n'abariko baradukurikirana, turabinginze ibyo bintu by'ibirato ntibibaho. Nta kirato kiba mu izosi, ni ubugwayi busanzwe, kandi abaganga n'ibyo bigiye, abadokiteri n'ibyo bigiye. Hari imiti yose ibaho, no mu nda barahabaga, no mu mutwe barahabaga, hari imiti yose ibaho igakorwa. Yesu apa narababaye umunsi umwe mbonye umuntu bariko baratabagura, ndariraga ko biruru aca intoka agatabagura, amaraso akava gushika ubona ibintu by'ibivurirane biseseka, kabona n'umuntu atabagura nyene inyama bagasabu. Narababaye cyane, umutima uratunga, nsanga n'ababyeyi murarinda kwete. Imana irafashe. Ndabinginze rero uhereye isaha muri Repentance twarabivuze, tukongera tukabivuga, mubwirane n'inshuti n'abagenzi n'ababanyi, mubwirane ntihagire icyo kintu kibandanya gikorwa ku miryango y'abana banyu canke kw'abo bantu bose. Mbere n'abo bantu mubakora babikora mubahanure, mubashikire, kuko bariko barakora ibintu bibi cyane. Yesu nashimwe cyane. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana yabanje nanje mu bitaro narimwo, kuko ntibyari byoroshe. Nari ngwajije umumama yari kumbanye, bamutwara muri bloke. Kuja muri bloke n'ibintu bitoroshe, yaramaze amasaha maremare bataramuzana, ariko ndashima Imana babanje kuzana umwana, hanyuma nyina ahetse umwanya baramuzana. Ndashima Imana cyane, rero numvise ntoreka gushima, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ndashimiye mama mwarimu Egide yambaye hafi, na mama Referiye na Rora na mama wiwe. Imana ibahe umugisha, izibahe n'iherezo ryiza. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mpagaze ngaha nshinga intahe iby'Imana yankoreye ku munsi wa mbere. Umugabo wanje yagiye ku kazi nk'uma 12, numva telefone ngo burya nizisangane. Ndamubaza ati none isanganya nyabaki? Tiburya nyandikira audio navyo numvise neza ko numva neza. Tiburya nizisangane hano hepfo ya hamwe gusengera. Naje mvuga taho ndabona kibazo aho ni sawa. Baragenda hajya kuri pesere batwara ibyuma byose barabivuga, jaja kwa muganga cyo mbara telefone turazishe biteye. Ndiko byukuri ko nuje byabaye, abantu bose baza babaza ati none mwe ni moto ni muzima, dukunze byabaye tusiranzi yuko je no bandi muzima. Cyamvuga ati burya je Imana yanjye senga yarakomeye cyane, irahambaye. Burya mu minsi yahera mu kwezi kwa kabiri, burya nkonaza gusenga hafi ya sawa sawa ntasiba. Burya
burya nari nakubiswe n'ibigeragezo byandenze burya nemeka kuvura umwana mu kwezi kwa kabiri nyene muri uwo mwana ariko nk'umufise inda ndaca ku mayandi nk'umufise imbanyi hari umupfumu mu miryango yari ahari yabwira mama ko yoshobora kubivura ari ibyo mu miryango aramuzana aramvurira mu rugo wanje ariko ntumenye ko ibyo ariko ashira mu nzu ari bizoza ko tugirira nabi haciye iminsi igihe ndavyara wa mwana ariko ndamuvyara arwaye ibintu by'amashetani ibintu nk'ibyo ibintu birakomeza n'ubu iyo nzu jese ndayibamwo muri iyo nzu ndinze tugasindaraye burya aravuga ngo atakuye muri ibintu nasize mu nzu kwa mari ngo ntibazopfa bambonanye amahoro ndavuga ati nanjye yose ngifise ububasha sha tuzoraguza nanjye senge burya ko uno munsi mw'ijoro yongera araza amaze kuza aza amburanya mbona yantwaye ikuzimu amburanya ngo banyice aburanya ngo bice abana banje cyangwa umugabo wanje biranga ndavuga ati yose senge sumba ububasha mbona ndambutse ahantu ku ruzi mpindukiye ngeze ukadugo cyangwa ngo witu ngo ntimuzosubira kubunyara ko jewe ubwo nyine ivyo binafata birandigareka kirone ibiri bikiganaye tiburya je natewe rwose ubwo nyene ca ndota indoto abana banje hari abamama babiri babatwaye uracagagura turangize izo nkuru zawe z'indoto ni ndende cyane uzitubwiye mu mwanya wa tujana rezi muvuga ivy'Imana yakoze gusa nturinde guca aho hantu hose n'ivyo warose n'ingene vyagenze burya rero mu gitondo wumva ibinyene kwanza nabonye ndamucumita mvuga ngo ni wowe wamariye abana burya mu gitondo baciye bambwira ati burya ca kibibi capfuye ndavuga ati Mfuko yapfuye nakoti zosubira kumuhanga kandi yari yabimubwiye Yesu ashimwe cyane je nanje mpagaze ngaho imbere yanyu ishengero rya Repentance je mbaye ururi yitwa kwiterangeri intahe zanje ni zitatu zari kubona amajana nk'atanu mugare kavuge zitatu jewe naragiye kubaka ndamara imyaka itandatu nkabona ndaronka inyuma y'imyaka itandatu ndaronka abana batanu zizarere zitanu igikorwa c'Imana mba nakomye amashi mu nyuma yaho ndagira imigisha mfise umugabo umwe n'abana batanu aragenda hanze gatatu Imana iramunzanira amahoro mu nyuma yaho muri nyamigisha Imana imuhaye naje ikayimpa turondera ibintu vyo mw'isi turabironka baca baza kundoga nca ndakoresha ibipimo ini Bujumbura kuva kw'iradiyo naja muri leta nkaja muri prive muri endoscopy muri ecography sikanere ngo ja mu mugero wa sida ngo ipimisha igituntu hose nta ngwara n'imwe bigera abantu maze kubura kuri sikanere ketanganika nca nitura mu bapfumu urumva umupfumu umurozi agambwira ko yadoze ko naguze itongo ry'ibiri akambwira yuko ati ziriya 12 watanga naja narushingije ndakwaye ukwezi k'umunani kaja mbona ibiyabu vyapfuye muhira agahamagara abantu ntitubimenye iyo bari babitunze nukuri Imana imbabarire yarambabariye yarankijije yarankingiye urupfu izo tari aho mu kumunasi n'abangiwe mugabo nukuri mumbabarire ko ndabarambiye jewe ca ndaja mu bapfumu nukuri naco nakuye mvuye mu bapfumu Mana ndaja mu masengesho 13 ngahantu 13 mu bantu basenga amashengero 13 amashengero 13 muri za 13 amesha ari nibusaga mu gisagara ca Bujumbura mvuye muri komine Mugambi ntara ya Bururi umusozi wa Kebezi namafata amatike ngo nje masengesho harabambira ngo niritegura
nitegure ngo ndamaze menshi ngo mpere niteguye ngo sinzokira basha nukuri iyo ntaga numva nta vyizigiro mfise sinasubira kuja kuyisengeramo kweri niko gucanira n'agacuragirika amasengesho n'ubu unyamanutse sinamanutse nje mwino shengerane fantasi bari bandagiye ngo kuri duze ngo amen murakoze mugabo imana yarankijije ndahamaze indwi zibiri ngaha merewe nabi maze kubonana n'umwungere wanje fantasi yesu naciye ntangura gusinzira jewe sinari nkizi igihe nawe nari mperukira gusinzira ntawe nari nkizi ivyo vyago nabibaye n'umugabo ari muri somaliya mugabo uwo mwaka wose waheze merewe nabi sinasinzira narara nicaye naguma ndaho umuntu utakuva kw'ijoro sinumva nasigaye numva n'amafise ibintu bingana amadolari bingana umuntu nkimira amazi y'umusara aguma akoragurika bikanziba mu mutwe ariko ubunye nubwo niho bari umuntu ariko ubunye ndumva ntavyo cimpira naje ngaho nsigaye nzana ibitenga vy'amaraso vyinshi ukamenga birimwo n'amagufa kuko maze gushika imbere y'umwungere arazi ivyo yambwiye arazi ukuntu yavuye yafashwe n'Imana nzokira byarashikangirira nkababwira ivyo bambwira kwa muganga bakabura ingwara ivyo bambwira mu basenzi bakabura ingwara ivyo nagira vyose nari narayiyakiye je nkababwira abana basha muzorabe ibintu nkavuga ibintu narondeye nkavuga ibintu vyinshi nkabana abana n'abaringa yesu nukuri mbakure mugabo nzokwama mfata inyuma y'amezi abiri nzokwama nza gusengera kuri ino shengero ntukantazi ndamubwiye ko azokira yaciye aturika akoma induru akoma amashi nibaza ngo mu mutwe ntakwiye kumbe yari yaramaze ivyo bamubarira byari byaramaze kumutwara ubwenge yarabaye yarasa n'uwaturubuye ubu ubwenge bwagarutse aratondesha ibintu neza ariko ubwa mbere